bakunzi ba Horikanani TV ndanezerewe cyane 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 gose mu vyumva fise amashimwe yuzuye umutima wanje kuko Imana yangiriye neza. Imana yangiriye neza cyane muri iyi minsi nari nabasezeye ndababwira nti ndafashe ikonje niko ndategura urubanza rw'umwana ndafise abashitsi benshi ndafise ibikorwa byinshi none ngarutse rero kuri Hori nzanye amashimwe mu vyumve ko mfise amashimwe yuzuye umutima wanje. Imana yaranejereje, Imana yaduhaye urubanza rwiza, twaronse abashitsi beza twari dukumbuye turanezerwa nabo tutari tuzi. Rero nukuri mwumve ko nshimira Imana, n'Imana hiri mu ijuru yumve ko ndayishimiye cyane. Umundi munezero mfise ndabazaniye umugeni ndabazaniye umugeni kuri plateau. Sabrina, Oui, amahoro amahoro. urakomeye? Ego, ni sawa. Ubu ndashaka kwita ngo Madame Dilion. Dilian, ego. Urakomeye ga Madame? Ça va, ça va. Iyo umuntu akubwiye kuri Madame uyumva gute? Ndashima Imana. Urumva Ndashima. urashima Imana? Ego, reka rero imbere ko dutangura kuganira tubanze dusenge. Reka ndagusengere hama nawe uraza kudusengera turangiza. Mana data rugira byose uri mu ijuru, uyu munsi utubereye umunsi w'igitangaza. Uyu munsi utubereye umunsi mwiza kuri Horikanani TV, twicaranye ngaha na Sabrina. Mwami nivyo kugushimira cyane cyane, watugiriye neza unezereza imitima yacu uragahezagirwa. Mwami wanje, Mana yanje, ivyo ukora ni vyiza gusa karatsinda. Ijambo ryawe riravuga neza ko imigambo dufitiye atari y'ivyago ariko ni y'amahoro, niyo kutugirira neza. None nyaguhoraho ndakwinginze ngo akanya tugiye kwinjira mu kuganiriza abantu jewe na Sabrina, ndasabye mpemu yera umufasha mwiza twahawe ngo azabane natwe, aza turongore ivyo tuvuga vyose bibi bifasha imitima y'abantu kandi bihece icubahiro izina ryawe. Data ndagushimiye cyane, uvyumve ko ndagushimiye, uvyumve ko ndagukunda, uvyumve ko ndakunezererewe. Uri Imana ihindura amateka, uri Imana ihindura izina. Wampinduriye izina, wampinduriye amateka, ndetse uyahindurira na Sabrina. None nyaguhoraho ubishimirwe, urakoze, icubahiro cyose kibi cawe mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wanje. Senze nizeye ko vyumvise. Amen. Amen, amen. Amen. Rero turi imbere ya kamera tugira tuganirize abakunzi bacu bo kuri Horikanani TV. Icyambere nagomba kukubaza tutarinjira mu kiganiro, ni igiki cyakunejereje ku munsi wa mariage yawe? Bon, icanejeje cyambere nuko nabonye yuko Imana yari présent. Okay. Yari yeretse mu buryo bwinshi muri mama ari difficile na mama donc twanezerewe mba twari kumwe n'umuryango donc kubona abantu baraje bakaza kutushigikira matwe ico kintu cambere canejereje. Indirimbo nagukomporeje iyo umuntu yamukomporeje indirimbo abantu b'Imana wayumvise gute? Iryoshe vraiment. Waribaza wari uyirindiriye? Nari niteze ariko yaranejereje ko nagiye kuyiremarka après. Chris ambwira ati mbe kurumviriza yuko indirimbo ari gwanyu ari gwacu. Ndayumviriza nsanga ni effectivement niyo yanzimbo ari wambwiye ko ari wakompose. Igere n'indirimbo nagukomporeje kugira nkwereke umunezero mfise. Rero Imana iguhezagira. Amen. Rero igituma nakuzanye uyu munsi kuri plateau ngo tubere umushitsi, nagomba tuganire muri mariage. Ngira ngo abari bahari mwarumvise yuko nashinze ntahe mvuga ngo narasenze cyane, nararize, narahamagaye Imana ndayisaba ubukwe bwawe. Uyu mwana ngaha mubona ubukwe ntabwo yumva, mariage ntayo yumva, yumva umengo ntacyo bimaze. None nagira ngo ndakubaze, mbwira igituma wumva ico gihe kuko ubuho warahinduye, ico gihe ni giki cyagutuma uvuga ngo mushaka kugira mariage? Urumva donc ico gihe niko bavuze ko Imana yarabihinduye. Donc nararaba ama exemple dufise mi société
nkaraba donc ingo tubona ari abari hafi abari kure nkabona donc n'abantu batubaka nkabona nyine ngene ico gihe sinamenya ko ari satani ariko narabona nyine yuko bitagenda neza hama nkace nibaza ati none hari umugabo n'umwe kuri ino si ameze neza donc atagira nyine ibintu bitajanye n'ivy'Imana igomba ku rugo ndavuga nti antuka jewe si ikintu shoshobora kuja gutolera canke akavuga ati surtout ngaho i Burundi akavuga ati niko zubakwa tiguma ngaho ihangane urumva bakaca bavuga ati Imana izobihindura muga nkavuga ati none Imana yamaze kunyereka ikanyigura amaso nkabona ivyo bintu deja bisanzwe bihari ko ikintu waja kwiruhisha alors que haca nibaza nko kuri Paulo nkavuga ati nawe yaragize ata mariage avuga yuko mariage atari nécessaire ku bantu bose nkavuga ati mva ngira nanje ndi muri abo bantu urumva uca winyegeza nyine harimo ubwoba harimo nebaza ko no kuvuga yuko kutizera Imana kuko nimba Imana ni ibintu isaba ni ibintu igira abana bayo hama kubona donc umuntu avuga no c'est que harimo ubwoba na manque de confiance ku Mana. Okay, none uyu munsi ni giki cyaguteye kumva uvuga uti uyu munsi ndi prête kugira mariage ni giki ko ndashaka ngo uyu munsi hariho n'abandi bana biyumvira nkuko wiyumvira nashaka uyu munsi uganiriza ariko baratwumviriza icyagupushije kumva uvuga uti no kugira mariage biri important ni giki cyabigutumye sinovuga ko ari ku bushobozi bwanje kuko yaba ari ku bushobozi bwanje n'ivyimviro vyanje nariko nagumye nkuko niyumvira imbere ariko twaraganiriye ngiye nakubarira yuko atamayaje nashaka kugira warambwiye ati kadusenge ati heureusement nico gihe urumva narinzi Imana deja nkaba nasenga mfise relation yanje n'Imana nkabwira Imana ati nimba wewe ari byo ushaka ku buzima bwanje uzompindura umutima uzohindura ingene niyumvira ikintu ca mbere donc nagize kugira confiance Imana kuko Imana nidushakira neza nizi umupartenaire wacu wariwe uri excellent et parfait pour nous urumva narize Imana navuga ati Imana bifashe hama nkaza ndasenga nkaza ndabisengera mu nyuma nkasoma Bibiliya nkumva ingene Imana yishimiye urugo nkumva ingene ari commandement donc yatanze nkumva ingene donc hari ibintu vyiza vyasohotse mu kubaka kugira urugo donc ari abana hari umugisha hariho imiryango yuguruka kwera urugo urumva ni umuryango donc ni œuvre y'Imana ndavuga ati none hariho ahantu ndiko ndugarura umuryango Imana go gukorera mu buzima bwanje donc buhoro buhoro bigenda ivyimviro bigenda birahinduka ngenda ntangura nibaza ibibazo uriyo kwiha inyishu nkabaza Imana kwanza nkabaza Imana nkavuga ati wowe uvyiyumvirira kwiki wowe ubona nkwiriye iki hanyuma buhoro buhoro ntangura kuzanda ndimvira ukundi ntangura kuzanda tambuka ukundi nkatahura ibintu bimwe bimwe différemment ego nuko ivyimviro byanje byahindutse nkama nisanga ndi ouvert n'amasengesho menshi kuko nafeza partie ya groupe aho nasengera bahita ma connect hama yari umutwaro bari bafise kuko sije nanawuzanye uwo mugore yarambaje ati none we mariage gute ati ni wowe nyine usigaye muri groupe taragira mariage ati ni musi uzoyigira ati tuzogushigikira ndamwanije vraiment mariage sinibaza napfuye kuvuga iryo jambo byamukoze ku mutima aravuga ati foko duhaguruka nk'abantu donc nk'abavukanyi tukamusengera umugabo we aravuga ati imisi yose duhejeje gusenga twayigira chaque vendredi aravuga ati imisi yose duhejeje gusenga tuzoza turayishira mu mitwaro tumusengere Sabrina ati kuko ibi ni myuka urumva yari amasengesho menshi donc ku bantu bari différent donc vraiment iyo hariyo profondeur nk'iyo n'amasengesho cyane cyane ashobora kugukura aho hantu none wewe nk'uyu munsi ngira ngo muri entourage yawe canke mu bandi bantu wowe uzi hariho abantu bashobora kuba bafise ivyumviro nk'ivyo wewe wari ufise kera none uyu munsi wewe wumva wobahanura iki naho urugo ari kukigwinjiramwo
ndibaza ko hari ikintu ushobora kuvuga ciciza kiri mu kubaka ugashobora guhanura abantu bona uyu munsi nabo biyumvira nk'uko wiyumvira ko ndisire certaine barahari ko hari abavyeyi dora tuganira nabo abana babo biyumvira gutyo uyu munsi nk'umwana bavuyemo wo bahanura iki bon nk'uko bivuze urugo niho nkigwinjiramo sinovuga menshi kuri kubijanye n'urugo ariko novuga plus par rapport ya obedience bavuga gute mu gifaransa donc kubaha gukurikira donc kubaha amakomandement y'Imana Imana irashigikira urugo rw'umugabo n'umugore ikorera muri foyer igituma mvuze gutyo cyo natahuye kandi nkashaka ko abantu bumva surtout aba jeune kuko ni ikintu qui très important iyo ugiye muri famille ugashobora kuvyara uba uri kuravansa royaume y'Imana kuko uba uzanye uyundi muntu kuri nosi azoglorifier izina ry'Imana alors que ugumye wenyene iyo opportunité n'ubu yihaye Imana uba uhejeje kuri wewe ukavuga ati ivyo Imana yampaye ndavyigumijemo alors que kuba un disciple ça va plus loin que kubwira umugenzi wawe ati menya Imana mugabo no gufonda urugo ukavuga ati moi et ma maison nous servirons l'Éternel none toi et ta maison ni wewe nyene ni wewe n'umugabo wawe n'abana bazo gukomokako urumva ni ikintu qui très important kubaha ico kintu Imana yasabye kugira n'abazokurikira bazokwama bavuga izina ry'Imana bivuye kuri wewe bivuye kwingene wewe wifashe ingene wewe wisacrifier kuko urugo ni sacrifice nkuko Imana yisacrifier kuri twebwe yaratanze umwana wawe kinege kugira ize kuducungura urumva natwebwe ugiye mu rugo wa wihevye ukavuga ati ngiye musi donc l'autorité iri hejuru yanje hanyuma tugende tuzi yuko tugendera mu makomandement y'Imana urumva hama abana bawe ukabigisha co kimwe hama isi ikagwira n'abantu bubaha Imana amen rero nk'uko abivuze n'ivyo urumva tugerageze twiyumvire urabona nk'abantu bose bavuze bati ntituzosubira kubaka none mwumva isi yogwira gute isi yo bamwe abantu baba mu isi bova hehe uyu munsi hariho nk'ibihugu wumva ibintu byamanga yaje batakibikora uyu munsi ibihugu bifise ingorane narigeze kubona documentaire imwe yo mu Buyapani muri Japan bariko baravuga ko atabantu bagira mariage ubu leta iri kuragerageza gusensibiliza mugabo ntibakibikora urumva rero iyo umuntu atemeye kugira mariage aba ariko ahinyuza umugambi w'Imana aba ariko araburizamo umugambi w'Imana rero vy'ukuri Sabrina ndashima Imana kubwawe kubona warumvise ijwi ry'Imana hama ukarikurikiza uyu munsi ukaba wubatse urugo rwawe none ngira nkuko navuze ngo niho kigwinjiramo ndibaza ko ufise igicapo cy'urugo wifuza urafise igicapo kandi ico gicapo utegerezwa kugerageza kugiharanira gushika ugishitseko ni ikihe gicapo ufise cy'urugo rwawe kuko uyu munsi hariho abantu igituma abantu mubona ingo zibabihira nta gicapo baba bafise cy'urugo bifuza bazi ngo binjiye mu bintu ariko mu bintu mega byo kuryoherwa canke mu bintu byo guhindura stati mugabo uvuga ngo nivyankeje nzobivamo mugandi baza ko atari cyo gicapo ufise rero nashaka ngo usigurira abandi tumva igicapo ufise cy'urugo bon igicapo cy'urugo nico jewe Imana yampaye kuko nkuko ubizi nagwanye cyane ni relation na Chris umugabo wanje no munsi narumva amajwi menshi nkumva ko natinya kugira decision itariyo nkatinya kuva muri donc mu nzira z'Imana nkavuga ati aba nk'umugore donc ikintu Imana yadushize ko niko tuzokwama turi donc tudesira urukundo rw'umugabo nkavuga ati jewe niba niyatashije ku muntu ifo ko bari uw'Imana yangeneye hama nkagira ubwoba nkavuga ati eske niwe nkabona udukosa nkavuga niyo Mana ndihenze canke nkagira iki mugabo ndazi yuko
naramaze igihe nsenga nagize jeune ndasenga ndaja ku mavi Imana ndayibwira ati wewe nyereka icyo ushaka nyereka nimba ari uyu unyereka igicapo c'urugo ushaka ko nubaka ibintu ntibiri parfait sinovuga ngo Imana yanzaniye umuntu avuye mu ijuru ngo yaramucafye ko nabishaka mugabo yaranyeretse yuko n'umuntu ushobora kugwanira n'umuntu ushobora guhagarara iruhande nkamushigikira kubera arafise amafaiblesse yiwe nawe nakabaza yiwanje hama tugafashanya gutera imbere ikintu ca mbere donc ni urugo rwo gufashanya ukamenya yuko ufise umu partenaire afasha kandi tukaba dufise na vision imwe yo gusenga yo gukunda Imana yo kwemera Imana surtout no kurera abana bacu mu nzira z'Imana ndashaka aussi no kwikorera kuko je Imana yarambariye ko nzoyikorera kandi n'ubuhanuzi bwinshi bwaravuzwe kuri Chris yuko nawene azokorera Imana donc ndashaka yuko umuryango wacu ari umuryango ukorera Imana amen hama peut-être pas muri façon iri grand Dieu nk'uko abantu donc biyumvira pastor canke ikimbwa arashobora kuba mu buzima bwa misi yose ashobora kuba mu gusangira ijambo ry'Imana ku marezo sociaux byo uko birizo bigomba kose ariko tuzoyikorera aussi no kubabariranira urugo kurimo pardon rurimo amahoro ndavye n'ingene Chris ameze ingene jewe meze donc kuri yo aspect vraiment ni kintu Imana yatugiriye faveur kuri ico kintu kuko turi abantu nitugumana ibintu ku mutima turorosha ibintu nta rancune dufise urumva kandi urukundo rurahari donc vraiment Imana yarampaye urucapo avant c'est très important kuyisaba avant kwinjira mu mariage kugira iguhe na vision ubushobozi no kumenya yuko ibintu ntibiri parfait ntibizokwama biri parfait ariko kwama usubira ku mavi ugasenga ukayibaza ego Imana ishimwe nukuri uko abivuze urugo ntusanga ibintu byose byera uzohura n'ibintu bikugora mugabo ukamenya ngo naho bingora urabiganira n'uwo mwubakanye ibyo mudatahura mugapfukama mukabaza Imana ikaba ariyo fondation y'urugo rwanyu nta kintu na kimwe kizobananira rero uyu munsi nanje nk'umuvyeyi ndasubiye gutera kamo ugwaruka n'abavyeyi naranabivuze ku munsi wa mariage bavyeyi mwumva ngo umwana wari kwakubwira ngo je nta mariage nshaka gukora fuka musenge hamagara Imana titiriza senga ijoro n'umurango uwo n'umwuka mubi uwo n'umwuka wa daimoni kuko umugabo Imana yavuze ngo ndaremye ikigore ndakiremeye ikigabo n'ikigabo ndakiremeye ikigore rero senga kuko satani we yamashaka kubabaza imitima y'abantu ariko Imana dufise Imana ihindura ibi nukuri uye n'umwana wanje ni gishinga ntahe bantu b'Imana ni gishinga ntahe kigenda n'amaguru jewe yari yarampebuje ati ibyo bintu nta nivyo numva nta nivyo nkeneye meme n'umukuzi newe w'abana akavuga ati kenyera usenge muvyeyi ariko Imana yumvise amasengesho yacu none Chris Gasabrina wamukundiye iki donc les qualités wamonyemo zatumye umunsi uvuga uti kabisa je ndahagaze ndemeye nizi bon Chris afise asama qualité menshi icambere ni uguca bugufi kwiyo n'umuntu aho umushira hose ni asko bayibonye umushira hose arashobora kwidebrouiller arakundana n'umuntu afise igikundiro cinshi yaritayeho abantu ariheba kubw'abandi Chris ashobora guha ikintu ca nyuma afise kugira wewe umererwe neza si umuntu yimana n'umuntu vraiment peu importe ico mupfana Chris aramaze kudefenda abantu mw'ibarabara atazi donc n'umuntu vraiment afise igikundiro cinshi umutima munini ca kabiri naho bon sinovuga yuko ageze kure cane muri etape yo kwitwa donc kugendana n'Imana ariko donc bien sûr arafise relation yiwe ariko ndabona inyota afise naguma nibwira surtout
abantu bakijijwe abantu donc basenga deja turafise ukuntu turi très serré tukajuja cyane abantu uyu ntakijijwe uyu ntasenga uyu ndamubona muri eglise umva shashaka kumwegera shaka kumuvugisha ariko nashaka gutera kama abakizwa surtout abantu bitwa yuko bakijijwe yuko ni kugurura amaso mukareka Imana ikababera amaso kuko Chris ku wundi muntu yari kuba byitwa ko akijijwe yego ushobora kuvuga ati aho ujya anye ntamaze imyaka myinshi agendana n'Imana ntameze gutyo ugasanga urugaye amaso alors que Chris inyota afise y'Imana irusha abantu benshi maze kubona basanzwe bakijijwe kandi bamaze imyaka bakijijwe caractère yiwe irusha abantu benshi maze kubona baba mu misa kuri eglise imisi yose ni umuntu afise inyota y'Imana aratinya Imana arasonera Imana yego arafise donc chemin yiwe ariko atraversa ariko Imana yanyemeje yuko igituma yashize iruhande yiwe ni kugira ndamuzane amen ku Mana kandi hariho ikibanza Imana izo gusaba ngo utegerezwe nawe gukora kugira undi muntu atera imbere ntaba ari ku bwawe abari ku bw'uwo muntu kuko ikintu kiri kuri we ni kinini Imana ishaka gukoresha amen urumva ikigushira akote w'umuntu kugira ube instrument mu buzima bwiwe jewe ndizera yuko Imana yashize ku ruhande ya Kristo kugira mbe instrument amen kubwiwe kubwa byazokorera Imana amen kuko afise inyota y'Imana itagira kwingana haleluya nicyo kintu vraiment navuze yuko Imana yabinyeretse maintes fois mwamana ikambwira ati wewe hari umutwaro wawe hari umutwaro wiwe ati umuntu wese Imana imuha inkomezi selon ivyo yayihaye donc ihangane hari igituma wewe ibyo ufise ari ibyo hari igituma wewe ibyo afise ari ibyo ihangane nkaca nihangana nkabandanya mbwa bapre nkaca mbona ati burya igituma nihanganye ari kubera ibi urumva vraiment ntimujije abantu ntimwugara amaso abahungu naho baba muri eglise 24/24 7/7 sindiko ndabavuga nabi ariko musaba Imana ibereke bereke uwo ari we kandi uwo umuntu azova hanze peut-être ari muri eglise azokorera Imana gusumba abo bandi bantu basanzwe bari muri eglise Imana ishimwe nukuri ndashima Imana ku bwawe ndashima Imana ku byiza yangiriye nukuri nababwiye akunzi bahorikana niko bise umunezero mwinshi murumva ko ababwiye agace tubabwiye agace ariko twaragwanya urugamba rukomeye Satani igomba kumubuza meme batangwe na Horatio na Chris yayo majwi yababwira yarayumva kenshi mugabo erezima ko yaca telefone akambari ati mama je niko numva ndiko nca muri ibi bihe tugaca dufatanya tugasenga none Imana yaraye itugiriye neza Mana aho uri ku ntebe yawe y'icubahiro mu ijuru wumve ko ndagushimiye cyane na Sabrina aragushima twese turagushima nukuri wagize neza uragaheza amen rero turiko turegereza ku musozo w'ikiganiro cyacu akajambo kanyuma wumva wotekerera abakunzi bahorikana TV bon kanyuma ni vraiment gusenga nimutinye gusenga kandi nimutinye kuba honnête n'Imana hari societe twereka yuko gusengera umugabo uri kuraba faible uri kuraba nyene umengura nyene wabaye nyene wihebuye ariko c'est pas ikintu kibi na gato ni vyiza cyane kubisengera en avance ni vyiza kubishaka nta soni rimwo ni vy'Imana igushakire ishaka kunezerwa ishaka kumera neza ishaka yuko wubaka kandi rukaguma donc bisengere bafia yo kusaba abantu bagufashe kubisengera uje kumabi kuko Satani ntishaka yuko twubaka nishaka yuko tumererwa neza nishaka ko haba ingo zimeze neza iraguhumisha ikakwereka ingo zimeze nabi ikakwereka ibintu bitameze neza ugasanga urukura zimira mugabo subira ku mavi subira ku Mana yawe nikuzi nizo kubwira ico ukeneye kuvuga aho ukeneye kuja n'uwo mukeneye guhura amen donc bandanya usenga ntutinye ntuwihebure imyaka ntaco Imana yabikoreye Sara iramuha umwana afise imyaka ingahe urumva imyaka c'est juste un chiffre donc komera senga ntutinye hama uvuge usabe bagufashe gusenga kuko
imigozi ni myinshi yo guca nukuri warabibonye ndabibona imigozi ni nyinshi Ni cyane myinshi, ni cyane myinshi. satani n'umugome imiryango abantu baba baravukiyemwo ibintu baba baraciyemwo ni byinshi Ni byinshi gose. bihiga umuntu ariko dufise imana itugwaniriza imana yifuriza umuntu wese ibyiza rero ntutinye gusenga ntutinye guhamagara imana kandi ukumva ikitagenda mu buzima bwawe nta handi uzoronka inyishu oya si uguhunga ikibazo ahubwo ni ukucinjiramo ukakereka imana imana nayo yamayiteguye kugirira neza abana bayo rero nanje turangiza nagira ntekerere impanuro Sabrina ndazitekerera n'abandi benshi bariko baranyumva Sabrina urugo ni igikorwa c'Imana ni igikorwa c'Imana uzosanga intege nke muri Chris mumaranye iminsi mukundana uzomubonamwo uri wa wundi nabona afise wa mutima afise gwa rukundo afise kwa kwihangana ubone rimwe na rimwe kwihangana kurabuze uzumenye ko ari ibintu bisanzwe cyane umuntu araja mu ntege nke rero imana idusaba kugira iki kwihangana kandi kwihangana umuntu ntiyihanganira ikintu kimwe yihanganira ibintu byose ku murongo ikikunaniye kwihanganira ugenda imbere y'Imana uyibwira uti Imana ndasabye inkomezi zo kwihanganira iki kintu jewe kiransi kirazira kunanirwa sabi kirazira kunanirwa ivyo uyugira umutima wawe n'ubwenge bwawe ngo ndagiye kubaka kirazira kunanirwa kandi ntihagire urugo uzorabirako kuko hari urugo uzogira ngo uriko urarabirako hama ejo ubabonemo intege ngo uvuge uti babandi ni kurya ndibuka ko ari ntaye imwe wanshingiye unambwira igituma udashaka kugira mariage wavuga ngo wari couple imwe ngo wideyariza wari ya grave ukavuga ngo yongwe abantu barase ico umugabo ameze kurya ngo igitondo kimwe gusanga bahukanye wumva umengo nta rugo ruryoshe na rumwe rubaho rero kirazira kwigira ku ngo z'abandi gira gwawe sivyo gira gwawe muvuge muti urugo rwacu twifuza ko rumera gutya Edeni irashoboka n'umugabo wawe uzubimubwira ndibuka hari ibyo twaganiriye turi kumwe nawe muze mubishire mu ngiro icumwe yanka ucanke ico Kristo yanka ucanke runuka icyo akunda uzukikore uzukigwanirire nawe la même chose muzokubaka urugo rwiza bibananiye nakubwiye fukama mama wawe yarafukamye urabizi nawe uzufukame ufukame usenge aha ndiko ndabwira ngo gito canje gito cuwundi agira iki gito cuwundi yumvire ivyo ndiko ndavuga siriko ndabibwira Sabrina narabimubwiye ndiko ndabibwira ugwaruka rw'uyu munsi ndiko ndarubwira abavyeyi w'uyu munsi mudashaka gusengera abana banyu senga satani yankwa urugo satani yanka mu muryango kandi asambuye umuryango abasambuye igihugu rero senga musengera ingo zanyu musengera abana banyu ibitagenda byereka imana yiteguye kubitunganya hariho abavuga ngo imana irabibona imana irabizi imana iravuga ngo mpamagara sivyo iravuga ngo mpamagara ntabaza ndabatabara rero imana suko itabibibona mugabo irashaka ko tuyihamagara kugira ngo tuyereke uko kombye tuyizeye ko ari ishoboye byose rero mwana wanje ugende wubaka urugo rwiza imana izi gushigikire muri byose uzukunda umugabo wawe uzukunda abiwawe n'umugabo wawe urugo rwawe ruzi urubo nk'urwa mama wawe urugo rwakira abantu urugo rugabura urumva uzugende ubicitegerezo mu bandi bagore rero imana yo mwijuru iguhezagere cyane urakoze kuduha akakanya ndazi kufise umwanya muto yaravuye mu rugendo bwaravuga ati sinogera ntaganirije abantu bo kuri hori Kanani rero imana iguhezagire kuri uko kwitanga kwawe ndazi ko imana iguharura ko nk'ukugororoka rero turangiza udusenge imana iguhezagire Mana wicaye ku ntebe y'inganji Mana w'urukundo Mana w'umutabazi turaje imbere y'inyonga yawe data tugushimira ko aka kanya duhaye ko gusangira ijambo ryawe Mana no gushobora data kuvuga wewe n'icuri mu buzima bwacu
warakoze mana kubona waranyeretse warakoze mana kubona warampinduriye ibihe data warakoze mana kubona warashoboye kumpishurira mana ico ushakira ku buzima bwanje ico ushaka ku rugo rwanje data ndasavye mana kungene wanyihishuriye mana wihishurira bariko barakumviriza papa wihishurire mana ugwaruka data rumenya importance y'urugo rumenya importance data rugira vyose y'ivyo ushaka ku buzima bwabo ngo twese turafise une mission sur cette terre papa ndasavye twugurura amaso utwugurura amatwi data tukumve utwigishe gusenga mana utwigishe kugororoka utwigishe mana kugendera mu nzira zawe kuko data nta handi mana dukwiye kuba atari mu nyonga yawe nta handi data dukwiye kugenderera mana atari mu maboko yawe ariho ndasavye mana ngo ibintu byose byavuzwa aha hantu data bihesha icubahiro izina ryawe byagure mana ubwami bwawe papa kugira data hamenyekane mana kuri mana ikorera mu ngo kuri mana itanga ingo nziza data zirimo umunezero n'amahoro papa reka izina ryawe rimenyekane reka izina ryawe data kugira byose rivugwe mana muri ishene n'abantu bose bumva mana iri jambo bumva iyi message mana ribagrave mu mutima wabo data ribahindurire mana ubuzima bwabo ndasengera mama wanje data ndasenga mana ngo bandanye muhishurira bandanye mana ushira amajambo mashasha mu kanwa kiwe abandanya kumva akoreshwa nawe bikoresho cawe data umuha amavuta mashasha mana umwagurire data ishene mana kugira ishikira abantu benshi ikore ku bantu benshi mana kugira abe instrument mana y'ubwami bwawe kuko data nivyo twagenewe kandi nivyo mana umutima wiwe ushaka nivyo unyotewe ndasavye umuhezagire mana uhezagire mana ibintu vyose azokorako bimultiplier kuko mana akorera wewe kandi akora ikintu ciza n'imizina rya Yesu senze kandi nshima amen 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 Yesu aguhezagire ndakunda